c'est la force de lui-même et c'est la force de l'église, n'est-ce pas? Uko rero ari inkomezi z'igihugu, inkomezi ziwe n'inkomezi z'ishengero, la jeunesse est une population malléable, très fragile, shobora bafise inguvu ariko barambirwa n'ingoga, baruha n'ingoga, bategerezwa kugira utuntu tw'utu dynamisme kugira ngo bagume bari en forme. Alors, je vous en prie de vous lever. Personne ne s'est levé. Vous asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous vous levez. Merci. Murambabarira. Muri kamenyere yanje nigisha ugwaruka, singomba kwigisha ugwaruka rukijijwe cyane. Ndababwira icyo ngombye kuvuga. Abantu menga barafatanye ngo buzuye mpwemu. Ahari gusaba ariko atura ingiga. Haleluya Yesu. N'umunyeshuri atari dynamique mu ishure ntamenya. Hajya quelquefois il faut déranger. Mais déranger intelligemment quand même. Ariko kuguma umengura igipoto no mu ishure ngura umupfasoni wuzuye mpwemu, ça c'est l'hypocrisie. Ngo n'uburyarya. Ok, soyez dans la regresse. Imana twizeye ni Imana nziza cyane. Twizeye agakiza dukunda cyane. Iyo tugeze mu rusengero nous sommes très joyeux. Twumva tunezerewe cyane. Et si on chante à haute voix. Tukaririmba tunezerewe cyane. Kuko turirimbira Umwami yanesheje. Turirimbira Umwami dukunda, agakiza turagakunda cyane, nta kamaro ko kuririmba twijiriwe. Turatangurana groupe maside, baraturirimba ngo reka amazi y'ubuginga ntembemwo. Baraza kuransa, hanyuma bahejeje avuze ngo data, bariya nabo groupe nord, iraciza nayo gutangura ngo reka mana amazi y'ubuginga ntembemwo. Bageze ahantu baduze ngo data, groupement universitaire nawe acavuga ngo reka amazi y'ubugingo mana ntembemo. Haleluya. Reka amazi y'ubugingo. Turabitangurira rimwe. Rete. Reka. N'inguvu. Wumva ko ari isengesho ry'inguvu. Reka mpwemu yera bariwa kaza, ubingora bikamuzama. Haguruke batamu, haguruke. Mwe muraja aho mushaka. Imitwaro ndayigukoreye. Reka amazi y'ubugingo antembemwo. Reka mpwemu yera bariwa. Bafashe mwese. Haleluya. Ibwire mpwemu yera. Mpwemu yera.
turashima Imana nyenamahoro iduteye iteka ringana gutya ngo turonke akanya twiharije ko kumva ijambo ry'Imana. Nabaravye numva ndanezerewe cane. Iyi niyo kazoza k'igihugu, niko kazoza k'ishengero, niko kazoza k'imiryango y'abarundi. Nanezerewe cane numva ndashimiye Imana kubona abantu bari muri kaminuza bubaha Imana bangana mwebwe. Turahiriwe dufise igihugu c'umugisha, turahiriwe bakozi b'Imana dufise ishengero ry'umugisha, kuko aba bahari bagapfukama basengera ishengero data azoriha kunesha, bagapfukama basengera igihugu cacu kizoba impore, bagahaguruka basengera la société burundaise. Imana izihesha icubahiro mu miryango. Courage et félicitations mes enfants. Dusoma ijambo ry'Imana cete ca mbere ca Petero igice ca kabiri ku murongo w'icenda. Tuza gusanga amajambo nyene umwungere amaze kuvuga. Burya mpwemu w'Imana yabatumiye n'umwe, arabazi ico akwiye kubakorera ngo mubabe ikimazi. Cete ca mbere ca Petero gice ca kabiri dusome ku umurongo w'icenda turageza ku 12. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no kuvyo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa vyanyu vyiza babona bize bituma bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Imigani 31 ku murongo wa 4. Imigani 31 dusoma ujya murongo wa 4. Ntibibereye abami lemuweriwe, ntibibereye abami kunywa vino canke abaganwa gushira umutima kubiboreza. Kadusome gato tunyarutsa gitabo ca mbere ca Samweli, igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 16 turasoma tuhereye ku murongo wa mbere turanyarutsa. Maze Uhoraho abaza Samweli atuzogeza hehe kuririra Sawuli, kandi namaze kwanka kwaba umwami w'Abisirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta uheze uze ngutume kuri Isayi w'i Betelehemu, kuko nironkeye umwami mu bahungu biwe. Samweli arasiguza ati nogenda nte? Erega Sawuli niyanyumva azonyica. Uhoraho aramwishura ati hitana inka y'ishasha ugende uvuge uti nje gushikanira Uhoraho ikimazi. Uheze uhamagare Isayi aze kuri ico kimazi, nanje nzokwereka uko uzogenza. Uzundobanuriza amavuta uwo nzokurangira. Nuko Samweli agenza nk'uko Uhoraho yamubwiye, aja i Betelehemu. Ashitse abahungu b'igisagara baza kumusanganira bahinda agashitsi, baramubaza bate mbega ugenzwa n'amaki n'amahoro? Ategome n'amahoro, nzanwe no gushikanira Uhoraho ikimazi. Nuko nimwiyeze muze tujane kuri ico kimazi. Kandi yeza Isayi n'abahungu biwe abahamagara kuza kuri ico kimazi. Nuko bashitseyo, abonye Eliyabu aribwira ati nta gukekeranya Uhoraho agira yimikisha amavuta nguye imbere yiwe. Ariko araberera Samweli ati ntacuraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe, kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba, ko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima. Maze Isayi ahamagara Abinadabu
amwereka Samweli. Samweli aravuga ati n'uyu nyene uhoraho siwe yatoranije. Isaya arongera amwereka Shama. Naho nyene Samweli aravuga teka n'uyu nawe uhoraho siwe yatoranije. Nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe ngo Samweli arabe. Samweli abarira Isayi ataba nibo abasi buhoraho yatoranije. Maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishura ati hasigaye umuhererezi, ariko rero ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati tumuja kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo turye ataraza. Nuko atumuja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze uhoraho aravuga ati va hasi umusukwe kw'amavuta kuko wa wundi ari uyo. Nuko Samweli aca yabira irya hemba ry'amavuta ayamusukako, bakuru be bamukikije. Kuva uwo munsi mpwemu w'uhoraho yamaza kuri Dawidi akabushungwe. Nuko Samweli arahaguruka asubiriramo. Ni amajambo y'Imana. Ijambo Imana yashize ku mutima wanje niri rivuga ngo turi ubwoko bwatoranijwe, turi abami kandi turi n'abaherezi. Bintu yabantumye ko ngo ndababwire ibi bitatu abo muri bo. Ubwa mbere muri ubwoko bwatoranijwe n'Imana, kandi mwatoranirijwe kuba abami, muri abami, kandi mwatoranijwe kuba abaherezi b'Imana. Hariya twatanguye gusoma Petero ariko abwira ishengero ry'Imana, aravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri hanga ryera. Ndanezerewe, je suis devant les génies de ce monde, ko nabonye à 80% vous êtes des génies. Personne n'a bloqué note. Vous avez des mémoires très fraîches. Namaze igihe tuganira n'abanyeshure bo muri secondaire, nibo baba ari benshi. Ndababwira nti iki gihe Imana ntiyaremye abantu batagira ubwenge, badaciye ubwenge. Niko abantu biyumvira ngo iki gihe hoba habaye igihe Imana irema abantu badaciye ubwenge cyane nk'abahahora. Siko biri. Ahubwo usanga ubu baciye ubwenge cyane kuko bavukira muri evolution ya technology. Mwana wiwanje mpora mbona akora ku matushe ya ordinateur. Moi je l'ai fait un peu plus tard. Birumvikana ko watanguye gutusha amatushe ya ordinateur azokora yikabakaba. Moi je l'ai fait plus tard. Ikintu cabaye ku bana bacu buno munsi sukubura ubwenge. Ariko s'il vous plaît, nta utanga ico adafise. Je ne le condamne pas, je me condamne quelque part. Nk'umuvyeyi nkuwabaye umurezi. None umurezi yatigeze akoresha bloke note, azoyibwira umunyeshure kuyikoresha ubwiwe atamenye ico arico? Nta munyeshure ashobora kumenya atagira bloke note. Kandi muzumva niyo bariko babasaba amakaye ntibahora babasaba ngo urangurire ikaye ya bloke note mwarimu yayidutumye, kuko ntibazi n'ico arico. Twigiye twiga twakuranye esprit de recherche, bayita mu Gifaransa esprit granaire. Vous avez feuilleté dans le dictionnaire. C'est l'esprit granaire, esprit de recherche. Akajambo kose umvise ku radio ugasanga ni vocabulaire nshasha wacu nota, ugacuja kuyiraba ugacushira mu bwenge. Ariko no munsi sola, ce sont des génies. Abanyeshuri abarimu nabo twarikondanye kuko nanje naramubaye, tugaca tubaza brokis. Ça c'est une question bête. Ni wabaza umwana brokis uzoba ugombye kumwita ordinateur ikintu kidebobina.
mubaze comprehension urabe ko yamenye icigwa cawe. Naba bandi badatonda mu ishure bamaramara kuko ataje comprehension ntagerako. Muguzo muaze ngo hamwame note le note so dare kai yazimu yatanaje atazi n'ivyo ariko arimura. Mais ça c'est pas très intelligent. Nagomba kubasaba abanyeshure iyo muze mu miga nkaya muba muze kwiga, zanaho wandika. Twebwe kumutubona turiko turagenda, turiko turabasigira umwanya. C'est vrai, umwongere ntiyavuze ati muri mwebwe hari abazoba bahagaze ahampagaze, kandi twinukuri. None uzobikura hehe naragiye ataho wavyanditse? Uzovuga ngo hariho ngo Pasteur ngo Gabriel ngo yatwigishije, tangure gutelefona ngo nta wabifashe bijya ufashe muri telefone n'ivyavamwe, none uzoca usigara niki? Meti écrit sawa karagaciyemo. Navuze ngo Imana yantumye ndababwira ibintu bitatu ko muri ubwoko bwatoranijwe kini kimwe, kandi ko muri abami muri n'abaherezi. Ndavuga ku bintu bibiri gusa, ndavuga ku gutoranwa, ndavuga no kuba umwami no ku mwami. Ivy'ubuherezi sinobijamwo niba sinzi ku mwanya uhava unyemerera, ariko ndaja kunyarutsa cyane. Abizeye Yesu Kristo rero baratoranijwe, bahamagariwe kuba abaherezi no kuba abami. Kandi nagomba ndabibutse bene data, kuva no mu gihe ca mbere ca Isirayeli yahawe amasezerano n'Imana, yahawe ivyagezwe, yafashwe nk'aho ari bo bwoko bw'Imana. Hajya ntubabona ubu bari mu ngwana, bajya n'abana ba Yakobo. Ntituzi wewe uvuge make turabe uko bizogenda. Bajya bafise umugisha wabo. Niryo hanga ryari ryaratowe nk'ihanga rifise amasezerano, kuko niryo hanga rya mbere ryatanguye kuronka ibwirizwa shingiro, barihawe n'Imana, rihabwa ivyagezwe bidatanzwe n'umuntu ariko bitanzwe n'Imana. Nico gituma narabiciye ko gato kubo twigishanije muri ya miga ya vyavyirwa ngaha tugira iminsi yose ku Imana isaha 9. Nico gituma abantu bose bari nyuma ya Isirayeli, bari nyuma y'umuryango wa Yakobo bitwa abanyamahanga. Kuko umunyamahanga n'umuntu atagira constitution. Nukuvuga uvuze umunyamahanga n'umuntu la loi mère y'ico gihugu ritamuraba. Bitarera abandi bantu abanyamahanga baba babashize inyuma y'ivyagezwe ko bitabaraba. Mungu apewe sifa. Ariko ngo tuza kuba ubwoko bw'Imana, twinjizwamwo, tuva mu banyamahanga turinjira muri uwo muryango kubw'amaraso ya Yesu. Twebwe constitution yacu na maraso ya Kristo. Amaze kuyava tukamara kwinjira muri yo kubw'ukwihana, twaje dutakubu abanyamahanga n'abatagira ivyagezwe, twinjira mu vyagezwe vy'Imana, tubijanywe n'agakiza. Haleluya. Twebwe rero mwebwe ngo mwaratoranijwe, mutoranwa muri abo bantu b'abanyamahanga, muri abo bantu baharugwa nk'abatagira Imana, muri abo bantu baharugwa nk'abatagira ivyagezwe, murahamagagwa murinjira. Namambwire abantu iyo bagomba kuvuga ngo twebwe mwebwe abapantekote nta vyagezwe mugira, ntimuvyubahiriza, ntimwubahiriza isabato, mpora nca ndababaza, mbega ivyagezwe vyahawe bande? Ivyagezwe si ivy'abanyamahanga, vyari ivy'ihanga rya Isirayeli gusa. Il est condamné devant Dieu. Umwisirayeli atubahirije icagezwe, mais umunyamahanga n'est pas condamné. Asava tugende. Nariko ndavuga ngo turi hanga ryatoranijwe mu bandi, twavuye mu bo twasa, twavuye mu bo twitwa kumwe, ariko tumaze gukizwa
duca twitwa abana b'Imana. Muvuge muti amen. Tugeze ngaho rero, tumaze kwitwa abana b'Imana, bica biduha iki? Quelle est son importance? Kwitwa umwana w'Imana, kwinjira muri ubwo buntu bifise akamaro nyabaki. Ivyo ngo bica bitugira, usomye Yohana 1:12 ngo abamwizeye yabahaye ububasha. Mu Gifaransa havuga ngo il a transféré, yabahaye kwitwa abana b'Imana. Il a transféré, kwitwa abana b'Imana twabihawe, tubihawe na Kristo. Haleluya. Aravuga ngo ko munyizeye ntimukira abanyamahanga, je vous transfère ma nature d'être enfant, fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il nous a transféré sa faculté d'être enfant de Dieu. Avuga ngo abamwakiriye yabahaye, il a transféré la puissance d'être enfant de Dieu. Kubwa Kristo rero, niba Kristo ari umwana w'Imana, abamwizeye bose yaciye abatransfera iyo faculté, baca bitwa abana b'Imana. Murumva? Bimwe vy'ukwizera kwacu si ibintu palpable byo mu miyaga, no, c'est démonstrable. Oh, katika jina la Yesu. Ndabakunda. Il faut avoir cet esprit de recherche. Amatelefone hakuyakoresha ibintu ataco bimaze. Exploita ta nature divine. Iyo yajiva kugira ngo bigutume wubaha Imana, wiyumve n'uwuriwe, ubigendere. Imana ishimwe. Bamaze rero, amaze kubiduha, nsuko ari umwana w'Imana gusa, n'Umwami. Aca batransfera kuba abami, kandi ni wari umuherezi. Nico naco carakiba transfera. Jésus nous a transféré sa totalité comme nature divine. Mungu apewe sifa. Oh, iyo ngeze ngaho, je me sens à l'aise. Je suis très content. Iyo ndirimba ngo ndi umwana w'Imana, ncamenya nti nka Yesu ndi umwana w'Imana, ndi n'Umwami, ndi n'umuherezi. Kandi ico caduhaye supremacy sur les enfants de Jacob. Kuko bene Yakobo umuryango umwe gusa niwo watowe nk'abami, uwundi utogwa nk'abaherezi. Carazira ku mwami aba umwami akongera akaba n'umuherezi, carazira. N'uwubikoze yaciye apfa. Muri Bibiliya biri uwagombye gutanga ibimazi ari umwami, umuherezi araja amubwira ngo ivyo ukoze n'ubupfu. Ngo nabonye watevye. Uza gushima ko natevye. Yarabayeho, urasoma Bibiliya. Hari umuntu umwe gusa yabayeho ari umwami n'umuherezi, ni Melekisedeki, umwami w'i Salemu. Salemu ni Yerusalemu. Uwo ngo yabayeho ivy'ubuherezi bitaratangura. Bavuga ngo nimbura bwamo, nous allons chercher. Et les théologiens, votre devoir. Ngo nimbura bwamo, mais nous allons chercher. Les étudiants, vous allez chercher. Muzorondere Melekisedeki yava. Se na nyina. Komunda. Vous allez chercher. Je vous donne un devoir. Ninagaruka muzombwira. Niwe wenyene. Nico gituma Bibiliya hariya mu Baheburayo ivuga ngo Kristo n'umuherezi mukuru mu buryo bwa Melekisedeki. Kuko niwe muntu yabayeho ku isi, yabaye umwami n'umuherezi wenyene. Kristo nawe n'umwami kandi n'umuherezi.
nk'umwami igihe ciwe ntikiragera, ariko ivy'ubuherezi vyo yaramaze kubikora. Yarabaye umuherezi ashikana ngo ikimazi gikuru kw'ihema rikuru imbere y'Imana, aratanga ikimazi c'amaraso yiwe. Ariko ivyo kuba umwami ntaraba umwami, aganza isi yose. Yesu azoganza ibihugu byose, ntizoba nk'imibavu itamirana isi yose. Si kubw'ubuso muririmbyi yavuze ngo Yesu azoganza, ntaraganza. Azoganza muri millennium, mu ngoma y'imyaka 1000. Mais il faut chercher mes enfants. Qu'est-ce que le millennium? Vous allez chercher. Je vous donne l'appétit scientifique. Nk'abatoranijwe rero tuva mu bandi turabami. Umwami arangwa n'iki? Premièrement, ikiranga umwami nuko ari umuntu yatoranijwe, choisi parmi les semblables. Aba ari umuntu yatoranijwe. Mu gutorwa kwiwe rero hariho ibintu baba bamuravye. Ikigira kabiri, ategerezwa kuba umuntu w'akaranga. Eske turi kumwe? Weho nturi umwami w'isi, uri umwami wo mu gihugu co mw'ijuru. Bote corpore. Ikigira gatatu, aba ari umuntu aciye ubwenge, intelligent. Ushobora kuba umwami utize, pratiquement impossible. Mu gihe c'uno munsi biriya vya kera vy'abami baba batize bijya se fini. Ubu ntuzohava uja ngaho ngo ureke kwiga ngo ucurota ngo ejo nzoba ministre. Pratiquement impossible. Tuzorotorere n'abantu canke ngo buragura agakoti ngo nako bazokwimikiramwo. Pratiquement impossible. Tegerezwa kuba uri intelligent, valorisé par la capacité scientifique. Ufise ikivyemeza kuri intelligent. Courage mes enfants, étudiez. Aho ni uca wumva ati ntegerezwa kwiga rero. Kandi bategerezwa ngo kuba ari abahanga, umuntu w'umuhanga, ngo quelqu'un qui est instruit, yigishijwe. Murumva iyo bigeze? Parce que tous ceux qui sont intelligents ne sont pas instruits. Turabija ko ninaronka kanya ntawuronka nzobandanya, Imana impaye umwanya. Tous ceux qui sont intelligents ne sont pas nécessairement instruits. Aha ni nakoresha igifaransa cinshi, pas de problème. Turazi monde iri imbere yacu, n'est-ce pas? Abandi muratubabarira. Ariko mwese ndaza ntawubura. Bategerezwa kuba ari abantu rero bigishijwe, instruit. Aha twashitse kuri sagesse. Mutama hano yamaze kutubwira. La sagesse ne s'apprend pas à l'école, c'est le produit de l'instruction. Instruit par qui? Par les premiers sages. Birumvikana rero nta uba sage atabikuye ahantu. Aba yarigishijwe n'umusaje. Nico gituma umuntu agomba kuzoba uw'ikimazi. Ategerezwa kuba umuntu afise imbere yiwe amwigisha yigirako. No muri ibi vy'Imana umuntu aragira umuntu un exemplaire, umuntu yigirako la sagesse. Uwo akamwigirako ukuvuga kwiwe, akamwigirako sa façon de marche, na démarche akayimwigirako. Sa posture, uko yambara, uko afungura a table, akama mushinze ijisho ngo arabe uwo muntu kuko yamubereye uw'akarorero. Niwigishwa n'umunyarumogi nzotangara niwaba umwami mwiza. Niwigishwa n'umugumutsi sinzi iyo byawe bizoherera. Uzohava uheza warabaye umusazi. Oh, asante baba. Nico gituma mes enfants, kuko mwitwa les aînés. Umwana ari kuri kaminuza aba yamaze kwitwa imfura. Mutegerezwa kubaho neza ngo mwigishe batoyi banyu. Kuko muri imfura. No mwishengero, vous êtes des aînés.
mutegerezwa kubaho nk'imfura. Imfura ibaho nk'imfura kugira ngo abamukurikira bamwigireko. Ikindi ngo babereye ico gikorwa, capable, abereye ico gikorwa. Usomye hariya Daniyeli igice ca mbere guhera kuri 3 uzobona hayo majambo. Igihe umwami yatuma ya nkone, wa mukuru w'inkone yamubwiye ngo ndonderera abo mu nda y'ingoma b'abanyakaranga baciye ubwenge b'insorongozi mu vy'ukumenya kiso yensuruye, kandi abo bantu bazobe babereye gukora ibwami, capable, muntu abishoboye gukora ibwami. Twavuze ngo murabami, aha turacari kuri rya jambo ry'Imana ngo mukoranije kuba abami. Nk'abami rero utegerezwa kuba ufise bote corporelle, shobuja ubimika yemera. Muranyumva? Mwantahuye bane? Nk'umwami turazi ko dufise utwimika, no ku mubiri utegerezwa kuba ufise akaranga kemewe n'uwuzokwimika, kandi utegerezwa kuba uciye ubwenge. Bibiliya igaca ivuga ngo kubaha Uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge, kandi utegerezwa kuba uri umuhanga, instruit, sage. Mwaririmbye neza bane, mwaririmbye ku mambo za basokuru twarazimenye. Est-ce que c'est vrai? Mwarazimenye? Vyo bari vyo, Imana ihabwa icubahiro. Baravuga ngo ko twazimenye ntituzishingura. Ivyo mwavuze si mambo si biti, ntimuzoce mugenda muhagaze nk'ivyuma ngo muriko mushinga imambo. Iyo bayita style image, ni mu mafigire de style. Iyo ni style image, ikintu kidashobora gufadika ukagisubiriza ikintu wofata, mugabo gifise meme valeur approche. Iyo ni style image. Ntimuzoce mugenda nk'ivyuma umenga babateyemwo imisumari ngo muriko murashinga imambo. None basokuru mwigiye ko bagenda bashinze nk'imambo, vyari nk'ibiti. Yo, ico mwavuze je nagitahuye ni style. Mwafashe ikidafadika mugisubiriza igifadika kugira ngo biba bitahuje, ngo vyashiriweho gutahura, ngo n'abatagira ubwenge batahura ico muvuze. Sava? Good. Nk'abami rero, nk'abami rero atari abami basanzwe, kuko mwatorewe gukora mu bwami bw'Imana. Dutegerezwa rero nk'umwami watoranijwe gutyo kumenya ibi bikurikira. Kwimenya kuri wo. D'abord, umwami ategerezwa kwimenya ko ari we. Kugira ngo bibemwo neza ubanza kumenya kuri umwami. Dawidi hajya asutswe kwa mavuta, hari abantu mwohava mwibaza ngo Dawidi yari un petit gamin, yari umwana mutoyi kino komprapa, yarazi kimubaye ko yarakimenye. Burya asutswe kwa mavuta yaramenye ko atoranijwe nk'umwami, yarabimenye, kuko ntiyari akana gatoyi kadatahura, yarabimenye. Honyene habaye cari ikintu c'umunsi mukuru, kandi hari haje umuntu yarazi. Erega urya muherezi yaratumwe yaramuzi.
amusukira ko amavuta imbere y'abakuru be, impundu zirashasira. Yumva uwatumwe arashimiye Imana ngo urakoze, ico wantumye mu nzu kwa Isayi uragikoze Mana. Dawidi yavuye ngaha azi icarico, yamenye ico abaye. Icadutumye kenshi twonona igikorwa c'Imana, ubu kirimwo utazi ico urico. Ukaba umuririmbyi utazi ko uri umuririmbyi, ukaba umukozi w'Imana utiyizi. Haleluya! Amavuta watoranijwe, menya yariyo, menya uwakwimitse uwo ari we, nico yavuze urya munsi. Ubigendere Mungu katika jina la Yesu. Birakwiye ko tumenya icatubayeko, tukamenya abo turibo, bizogufasha kubigendera. Haleluya! Ngo umukozi agende nk'umukozi, kuko azayo yimikishijwe. Haleluya! Bane muriko muraza, ngo bizogufasha n'ivyakubako umenye uwo ubaye. Est-ce que vous comprenez? Umenye uwo ubaye. Yategerezwa rero kuvyimenya ko. Ikigira kabiri, akamenya kubigendera. Le comportement digne d'un roi. Yategerezwa kugenda nk'umwami. Ko turabami rero bo mu bwami bw'Imana, dutegerezwa kugenda nk'abami. S'il vous plaît. Utegerezwa kwambara nk'umwami. Vyaraheze. Mwanyumvise bana? Ubu tugenda nk'abami, twambara nk'abami. Bakobwa, muri ubu bwami bwa Mesiya nta bamikazi babaho, bose n'abami. Ubu n'ubwami bunyuranye n'ubwo mw'isi. N'ubwami butagira abamikazi, bufise abami. Bakobwa banje mugende nk'abami. Bakobwa, très bien, mwishuye neza, kuko abana buno munsi ntibitaba. Mwase kubesha muri abakirisu. Munyishuye neza, uko niko bimeze, ubu ntibacitaba. Mwebwe mwarabaye aba universitaire, kirazira kwitaba. No ku kazi bazoguhamagara, directeur aguhamagare witabisha amaguru, azoca gukura kuko utubaha. Bahungu, kuko maze kubivuga, Imana ibaha umugisha. Iyo muri ngaha tubagorora wese ngo muzokure murabe ikimazi. Haleluya! Umwami aramukanya nk'umwami, nta mwami atanga cese. S'il vous plaît. Ngo zige ingi umwami muhwani yajya kuri universite uri umwami ngo gonga. S'il vous plaît. Byo bibaho? Umwami aramukanya nk'umwami, none sivyo? Mwohura n'umwami n'abaministre bariko bazigonga, wosubira kumwuba? Muzondabira iyo bakoranye mu kigobe kavuga ngo zigonga. Ibibaho, kuko umwami abaho nk'umwami. Comportement digne d'un roi. Nta mwami adasokoza abaho. Urandabira utasokoje, tube turamwandika koko mu bwami wacu atazinjira. Ibishatsi ngura umwami wahi, nta mwami atoga. Urandabira watsatoze. No, umaze kumenya kuri umwami, ni vyiza kugira imyifato y'umwami, ukambara nk'abami. Ariko nabashimiye, hajya muhagurutse twe twabaraba muri kazoza ku Burundi, muzoguma uko bana. Mwari mwambaye neza, mwaturirimbiye nk'abami bahagaze imbere yacu. Imana ibaha umugisha. Comportement digne d'un roi. Ikigira gatatu, kuvyitegurira. Ukumva kuri muri ubwo bwami wabushitsemo, ukumva ko ijuru ari rwawe, iyetre deja. Ukumva ko ijuru ni igiwawe, ukarikorera ari igiwawe.
biragutuma urikorera neza, ritakira iryo urondera ariko urimwo ukumva ko uri mu ijuru, ijuru ari rwawe. Ikigira kane, kwiga ibijanye naryo, kwiga ibijanye n'ivy'ubwami, instruction, être instruit comme un roi. Uca utangura kubaza ngo mbega abami bavuga gute, ndi umwami nojya gute, ndi umwami nokora gute, kugira ngo ube umwami utagawa, utagira agasembwa. Nyarukije kugira ngo ibindi tuzobishishikare hanyuma. Umwami agaciro kiwe kabonekera mu kunesha, niko gaciro k'umwami. La valeur des rois, c'est la victoire. Yanesheje kangahe? Kuko umwami ategerezwa kumenya ko afise abamugwanya. Iki yambaye ku mwami nukunesha. Avuga ngo abangwanya baba benshi ndanesha, baba bake ndanesha. Umwami yizigira ko afise inkomezi misi yose. Oui. Uri umwami ubuzi ngo je suis fort. Ah, ça va. Uri umwami wiyizi ngo je suis fort. Je dois vaincre. Ntegerezwa kunesha kuko ndi umwami. Dufise abatugwanya batatu bakomeye, ariko turanesha mu izina rya Yesu. Mutamen. Turafise umubiri uratugwanya cyane, ariko turawunesha mu izina rya Yesu. Turafise isi iguma ihindagura amakurere, ntiturabisi turabijuru, turayinesha. Satana atuma abadayimoni bose, uwatwimitse yaranesheje ni Kristo. Tuzi ibiganza mumushime, n'umwami wacu. Amena. Yaranesheje, tuzonesha. Haleluya. Kubw'uwo tuzonesha. Naho Satani yaduteze bya bindi by'intege nke, akaza akatwikubangako, n'ubu tugira tuneshe mu izina rya Yesu. Inguvu zo kunesha turazizi. Hari uruzi rwo kunesha rw'abami. Dupfa gupfukama ngo jorokone ma faiblesse au mon roi. Ugishiramwo amavi muri ayo maraso ya Yesu, hatangazwa victoire. N'ubu tugira tuneshe mu izina rya Yesu. Twakoranye turabami, ariko hari imyambi tubona imbere yacu, hari niyadushikiriye, tugira tuneshe. Umuntu yumva ati ndanesha, haguruka. Niba baracumuye revitwa, uhaguruka nk'umwami. Erega n'ivyo kwihana tubibangukamwo nk'abami, kuko turiyizi. Nicanshikiye ndakizi, nta urinda kundondera. Baduka nk'umwami uneshe. Ayo maraso yashobuze ntihakiri ngo isukemwo. Tera uja imbere, tera avasi. Vaho waruri, ugitambuka Yesu akwandikira ngo uranesheje, uranesheje, uranesheje. Aho muriko muragenda handitswe ngo muranesheje, muranesheje, uranesheje. Ubivuga udatinya, shobuja n'umunyembabazi. Kujya byagenze bimubwire ngo data naracumuye, mbabarira. Haleluya. Banza uhagarare, emera kuneshwa. Izo ni nguvu z'abami. Kwemera ko wacumuye ni nguvu z'umwami. C'est la force du roi. Dawidi mu kunesha yarabivuze imbere ya Natani, aravuga ngo nacumuye. Il ne s'est pas caché. Uzosome muri Bibiliya. Natani amaze kuvuga umugani, Dawidi yavuze ngo egome, je péché contre mon Dieu. Nsavye imbabazi Imana, naracumuye. Il ne s'est pas caché. Kwihana ni nguvu z'umwami.
gusaba imbabazi Imana yawe nizo nguvu zawe nk'umwami. Pfukama umubwire ngo oui je péché, naracumuye Mana, je ne me cache pas, je péché, sinokwihisha naracumuye. Kubivuze ko wemeye gupfukama, ndarikwatuye ko nguwatuma uno munsi urahariwe, uranesheje, ntuzosubire, urahariwe. Ndabikwatuye ko nk'umukozi yatumwe muri iki gikorane. Haleluya. Bene data muranesheje, ariko ntimuzosubire. Uzomara igihe uri umwami ataneshwa. Umubwire Satani ngo c'est fini désormais, je ne le ferai plus. Mubwire Satani ngo ntacyo nzosubira. Aho upfukamye nyene umubwire ngo waruzi ko ntafise umwami, waruzi ko umwami wanje atagiharira, ntavyo nzosubira. Reka mpamagara umuvyeyi umwungere wa kabiri ashikanize raporo imbere y'Imana. Mana data wa twese ubyagiye mu ijuru, turagushimiye iri koraniro ryawe, turagushimiye kutigera ukoraniriza abayakobo ubusa, turagushimiye aba bantu bose urugwaruka rwatumbereje ibirenge ku musozi w'Imana. Turagushimiye ijambo ryawe ko rizanye ubushobozi, ijambo ryawe mwami ritubereye icibere c'ukwirabamwo, kandi ritubereye umunzani umuntu yipimako, arabe yuko iryo jambo watwatuye koko turabami n'abaherezi, tukiribereye kandi tukirigendera. None ababene data baraciye bugufi, kuko umuntu wese yamaze kwirimbura arisuzuma, abona yuko atotahuko iryo teka ryo kuba umwami n'umuherezi, iryo teka ryo kuzobana na Yesu mw'ijuru, iryo teka ryo kuba umuntu w'agaciro imbere y'Imana, ntihagire uryambugwa na wa mubi. Twumvise ko dufise abansi batatu, ariko ndagushima ko watanze kunesha. Iyo umuntu yisutse mu maraso ya Kristo araharigwa, akezwa, agatunganywa, akaba icaremwe gisha. None turasabiye amaraso aba bantu bose baciye bugufi, aba bantu bariko barakongorera ibyabagoye, kumwe kwa wa muririmvyi yaririmbiwe mbango nzamanganyira Yesu bingoye, ngo sinzovyihererana ndumwe. Nubaharire mwami, ubangire ugutwi kukwihana kwabo, ukukwatura kwabo kube kumaramaza Satani, kugira ngo Satani abone ko atamabanga agifise mu mitima yabo yacokejemwo. Mwami ivyetse vyabarego bitabure, ubandike mu gitabo c'ubugingo, kandi ubahe inkomezi z'ukubandanya urugendo. Bashishikare kwizera yuko ari abami n'abaherezi, bashishikare kwizera ko bizeye Kristo yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana, kugira ngo biriya vyica ariko urategura mw'ijuru bazobibemwo. Ntibazosigare mw'isi, ntibazohonere mu bugaragwa, ariko bazokubone kuri wa munsi batamaramara. Urakoze kubagiriye imbabazi, urakoze kubejeje, urakoze kubahaye kunesha, mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Muhaguruke. Haleluya. Hari inkomezi mwamye muririmba ngo hari inkomezi zahaye abo bambere kunesha, bwari ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Haleluya. Twatanguye turirimba ngo reka Mana amazi y'ubugingo antembemwo, reka Mpwemu Yera yongera nganze, mu bingora bikambuza amahoro, imitwaro yanje papa ndayigukoreye. Umva yifuza umugisha w'Imana, haguruka imbere ya data uvuge ngo ndi jenyene nonesha, ndi jenyene vyonanira. Hariho umwami yanesheje, aca atanga inkomezi ngo sindabasize nk'imfuvyi, ndabahaye Mpwemu kubw'uwo muzonesha. Haleluya. Uhaguruka imbere y'Imana kandi umwishikanire uvuge ngo data ndasavye inkomezi.
umubiri wongwanya ntinkomezi, isi yonesha ntinkomezi, abadayimoni ni benshi ntinkomezi Mana, mpakunesha ndije nyene noneshwa ntinkomezi. Asante Baba, reka amazi y'ubugingo ndirimbe iryo sengesho. Nje mpakaze Pasiteri Romualde ashike hano. Haleluya. Uti imitwaro yanje ndayigukoreye, yanje Pasiteri Zashe ngo hano. Data haleluya. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ryawe abantu barabyagurutse bazanye imitwaro yabo, buri muntu wese aje imbere yawe arakwizigiye kandi arakwizeye. Abafite indwara urababona, abafite yindi mitwaro urababona, abafite imitego ya Satani iyo yabateze Mwami barayizanye uyu mwanya, barayizanye kwirega imbere yawe, barahagurutse Mwami kugira ngo zirankike ziyeriko ziriduke zisenyuke, abantu bawe babone inyishu, babohoke babe bazima Mwami. Biriya byose bice bihera kandi byose bisigara kubwo kwizera no kukwizigira. Turazi kubikora Mwami. Indwara nizikire, ubumuga nibukire, ubukene ni wowe ububona. Biriya bigeragezwa byose n'amarushwa yakure mu bantu bawe, abantu batahe baguwe neza, umuntu wese afite inyishu kuri wowe. Kandi Mwami Yesu ushishikare kubana n'abantu, ubwemu wawe wera abayobore abarongore abajane Mwami, ushishikare kuduha ubwenge bukwiriye kandi utugira abami bafite inganji, abami bafite kuvuga, abami bakandagira Satani, abami bavuga Satani agahunga. Utwambika ibigwanisho byose bituruka mu ijuru, utuje iburyo n'ibumoso, wowe ubane na bose Mwami. Urubyiruko nkuru, abasore nk'aba, o Mwami Yesu ubana nabo, ubategure neza, ubategure bakore ya mirimo ba Daniyeli bakoze. We wenyine ubwemu wawe azabane nabo, abandi bakore nka Yosefu, imirimo ugaragare Mwami, igisagara cyose gihinduke, abantu baba bigishwa bawe. Urakoze kubyumva kandi tubisenze twizeye kubidukorera mu izina ryawe Yesu, amen. Muti amen. Mane bamugisha.